Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi mureshakure yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV. Mureshakure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu ya kuri ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Ndabahaye mwaramutse, abandi nabo ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire bisubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya agushikiriza. Ndikaromba kengurukire kandi mbahe ikaze mwese mudukurikira muri ijya nino hatandukanye. Amakuru yacu y'aka kanya rero akaba ari amakuru yihuta, akaba ari amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira, aho tuza kunyarukira ngaha mu Burundi tukarabira hamwe mu byicaro bya politiki na cane tukaza kurabira hamwe ku biriko biravugwa mu magambo ari ku butegetsi CNDD FDD. Turaza kandi kurabira hamwe icuka kibi casuye kwaduka hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwahoze aramutswa umugambwe CNL Inyankamugayo Honorable Agathon Rwasa. Aho kuri ubu Honorable Agathon Rwasa yoba yongeye gufata ibigwanisho ndetse biriko biranuganurwa ko yaba yifadikanyeje n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara, ndetse kuri ubu biriko biranavuga ko i Bujumbura ibara ryasubiye kugwa bivanye nuko umutekano wahungabanye, uko Honorable Agathon Rwasa ndetse n'umugwi witwaje ibigwanisho ngo bamaze kugabisha Evariste Ndayishimiye ko ngo bagomba kumutembagaza byose ku buryo bw'idonido. Turaza kubibashikiriza, turaza no kunyarukira kandi mu mihinga itandukanye ngaha mu Burundi turabire hamwe ku biriko biravugwa, aho hari abanyagihugu bariko baragandagurwa mu mihinga itandukanye y'u Burundi, bakaba rero bariko baridoga ko ibiriko biraba ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye ngo bitigeze bibaho ku zindi ntwaro zose zaranze u Burundi. Byose ku buryo bw'idonido mu kanya turabibashikiriza. Ntimujye kure y'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero subire ndabahe ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Amakuru yacu agiye guhera ku ngingo nkuru zikurikiraho, tugiye kurabira hamwe na cane mu bijanye na politike. Umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca ariko aranuganurwa ko ngo yoba ariko arashaka kwifatikanya n'uwahoze aramutswe umugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa mu mugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Honorable Agathon Rwasa biri kuvuga ko yoba yongeye kugaragara ari kumwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho ngo bafise umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, aho ndetse icuka kibi casubiye kwaduka. Evariste Ndayishimiye ariko aragabisha mu bajejwe umutekano kuko ibintu byamaze kuyangara ngaha mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Honorable Agathon Rwasa rero yagiriza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kare yagize uruhara ntangere mu gutembagaza uyu Honorable Agathon Rwasa, aho rero Honorable Agathon Rwasa yambukwaga umugambwe wiwe ugaca uhabwa Nestor Girkwishaka. Honorable Agathon Rwasa yaraburabujwe, muravyibuka ko ubwo yitozaga mu kibanza c'umukuru w'igihugu nabwo bivuga ko amatora yiwe yibwe, bikarangira rero Evariste Ndayishimiye ari we yegukanye ikibanza c'umukuru w'igihugu. Honorable Agathon Rwasa rero ibi byose byamwanse mu nda, ishavuriraniga, ariko akamahiga avuga ko isaha n'isaha azokwihora kubyo Evariste Ndayishimiye yamukoreye. Kuri ubu rero Honorable Agathon Rwasa yongeye guhungabanya umutekano mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, ibara risubiye kugwa muri etat majoro vyakomeye, bariko baratabaza kugira ngo barabe icokorwa, ariko Honorable Agathon Rwasa yiyemeje ko ari buze gutembagaza Evariste Ndayishimiye. Naho cankuzoho rero umukenyezi yatowe yishwe nabi mu mirima y'imiceri, umugabo wiwe arakekwa ko kuba yagize ubwo bubisha. Kwa 19 mu Kakaro y'umwaka umukenyezi afise imyaka hafi 60 yaratowe ikiziga mu gatondo ko kuri uyu wa 19 mu Kakaro mu mirima y'imiceri mu mwonga wo ku mutumba wa Nyabisindu komine Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Ikiziga ciwe cariko ibimenyetso biboneka ko yahohotewe, ariko bikagaragara ko yoba yahotowe
Amatohoza rero ya mbere yerekana ko ngo yoba yishwe n'uwo bubakanye, uwo mugabo wiwe ubu ariko arabazwa n'igipolisi. Ubwo babibonye benshi, uwo muhisi ngo yoba yarasambishijwe mu nyuma aratemagurwa ibihimba imbere yo gutabwa mu mirima y'umuceri. Amaraso menshi yarasanzwe hampande y'ikiziga ciwe, bigatuma bibaza ko yoba yarakubaguwe birengeje. Umukuru w'umutumba Nyabisindu aremeza ko amatohoza ya mbere avuga ko uwikekwa ko yoba yagize ubwo ubugizi bwa nabi wa mbere ari Ezekiel, umugabo w'uwo muhisi wariko arabazwa n'igipolisi. Ubwo abanyagihugu benshi n'abegereye abo bari bubakanye, uwo muryango ngo wari umaze amezi menshi utabanye neza. Bamwe bibaza mbere ko ngo umugabo w'uwo mugore ari we yoba yaratumye kwica uwo mukenyezi, nubwo atacemezo na kimwe kirashirwa ahabona. Kuri iyi saha nta muntu n'umwe yikekwa arahagarikwa, ariko igitsure c'abanyagihugu kibandanya ciyongera. Abanyagihugu basaba ubutungane mu gihe rero hahungabanye umutekano cane. Abanyagihugu b'inyamisindu basaba ko hoba amatohoza akomeye cyane kandi arimwo umuco. Ubwicanyi ngo ntibushobora kwijana budahanywe. Bakaba basaba ko rero ababukoze baronderwa kandi bagashirwa imbere y'ubutungane, bagaryozwa ivyo bakoze imbere y'ubutungane. Niko byidogwa n'umwe mu muryango w'umuhisi yitavye Imana. Amashirahamwe menshi aharanira agateka kazina muntu nayo nyene asaba ko hoba umuco vyihuta kuri urwo rubanza, akibutsa kandi ko amaba afatiye ku gitsina ariko arakora ibintu bikomeye ngaha mu Burundi. Mu gihe amabi akorerwa abakenyezi abandanya yiyongera, ubwo bwicanyi buje kwerekana kandi ko abakenyezi benshi bageramiwe cane cane abo mu bice byo mu misozi. Basaba nabo kuba baba barahebwe, bagasaba ko ubutungane bwogira ico bukoze. Ubwo bubisha rero burerekana amabi abishe akorerwa abakenyezi bamwe bamwe, rimwe na rimwe ndetse ntibanavugwe. Ubutungane ubu burarindiriwe n'icizere kugira ngo butange umuco kuri ico kibazo. Naho Igitega rero umukenyezi nanone kandi akiri muto yishe umugabo wiwe amuhora kumuca inyuma. Kuwa 19 Mukakaro uyu mwaka wa 2025 nyene, ico cateye ubwoba ko abantu ku mutumba wa Rurengera, zone Rwisabe, muri komine Kibugendana hagati mu Burundi. Uwo rero Beatrice Ndayikengurukiye, umukenyezi w'imyaka 30 hafi n'itanu, afise abana 5 barimo amahasa, yarishikanye ku gipolisi c'Imutaho ku munsi w'igenekerezo rya 18 nako n'icenda Murantunga uyu mwaka, inyuma yo kwiyemerera ko yishe umugabo wiwe Fabien w'imyaka 45. Kubwo amakuru ava aho vyabereye, ubwo bwicanyi bwabaye mw'ijoro kuri iryo genekerezo nyene rya 19. Umukenyezi yasanze umugabo wiwe mu nzu, aca amukubita amahiri menshi akoresheje umuhini, aca aramugandagura. Ayo makuru kandi aremezwa na Salvatore Atunyimana, aremeza ayo makuru nyene, akavuga ko intandaro ari kutumvikana kwaturutse ku vyo umugore yagiriza umugabo wiwe byo kumuca inyuma. Inyuma yo kwishikana ku gipolisi, uwo mukenyezi yaraye mu gajo k'igipolisi Mutaho. Kuri uyu wa 20 rero yaciye arungikwa kw'ibohero rikuru rya Gitega, umugwa mukuru wa politike. Abanyagihugu b'Irurengera
bakibabaye cyane rero bakaba basaba ko hoba urubanza rw'ikibirako kugira ngo ubutungane buhane koko uwagirizwa ico caha. Mu ntwaro bemeza ayo makuru barakababazwa cyane n'iyo ngeso yo kwihanira mu ntwaro, bibutsa ko amatati yose ategerezwa gutorera umuti biciye mu nzira nziza. Bakaba basaba rero abanyagihugu kwama bitura ubutungane aho kwihanira, bikaba rero byashikirijwe n'abajejwe intwaro muri iyo zone babishikirije. Igipolisi catanguye amatohoza mu ntumbero yo kwerekana umuco kuri iryo bara. Fabien Basabose rero yahambwe kuri uwo wa 20, abantu bari mu kababaro kenshi bivanye n'iryo ogandagurwa ry'umubanyi, bari babona ko bishavuje bitari ivyakagombye. Reka rero amakuru yacu y'aka kanya tube tuyasozereye ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko. Gusa mwibuke gufyonda suivre na partage sabone kugira amakuru yacu azabashikira umwanya n'umwanya. Aya kanya rero tuyasozereye ngaha, turaza gusubira amakuru agezweko.